abari muri Kristo Yesu, abahinduwe, nta kizodutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Shetani ntadutera ubwoba, abadayimoni ntibadutera ubwoba, amajini ntadutera ubwoba, kuko dufise uwadukunze. Ninde gashengero? Ni Kristo Yesu. Mwemwera ariko arigisha, ariko aradutoza indero, ariko araduhishurira ubwami bw'Imana buri hafi, kunyakugwa kw'ishengero kuri hafi. Agomba kweza umugeni, ariko araroreye. Nawe utarinjira uze winjire uyu munsi, kandi bicitse uyu munsi wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu nahabwe icyubahiro, Yesu nashimwe mu gitabo cy'ubugingo. Asubira ashimwe, ahabwe icyubahiro. Abanezerewe mwese tuvuge tuti Yesu nashimwe. Imana ibahezagire. Tugomba dushishikare n'ijambo ry'Imana dusoma hariya mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma, igice cya 12. Turahera ku murongo wa mbere, noneho n'imirongo 2 yonyene. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubugingo bushasha. Yesu nabahezagire. Ubugingo bushasha, igice cya 12 no ku murongo wa mbere, hanyuma turaza gusoma wa kabiri. Ubugingo bushasha. Nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera, bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke kungana gute, mugize imitima isa gute, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Nagomba tuvuge gato kuri aya majambo, aya imirongo 2. Muravye neza ubutumwa buri muri iyi mirongo 2 ni ubutumwa butsindagiye, ni ubutumwa buhamagarira abantu kwihana, ni ubutumwa buhamagarira abantu bamaze kwihana guhagarara neza no gushishikara. Yesu nashimwe. Ni ubutumwa kandi butwereka ingene dukwiye gukorera Imana. Gukorera Imana birakwiye. Iyo umuntu amaze kwihana ibyaha akabyatura, akaba umukristo mw'ishengero, aca yigishwa gukorera Imana. Ni ikintu gikomeye. Nagomba rero aya majambo Paulo yabwiye ishengero ry'Abaroma, arababwira ngo nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera, bihimbara Imana, ariko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Nimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Ijambo mufise ni iryo guhinduka rwose. Ni ijambo mwemwe yaduhishurira kuri uyu musozi ngo duhinduke rwose. Bangahe bifuza guhinduka rwose?
bari baheza ni ijambo ngo duhinduke kandi kurushiriza rwose ngo kugira ngo imitima yacu ibe misha kandi dushobore kunezereza Imana mu rugendo rwacu. Twama tugerageza uburyo bwose kugira ngo tunezereze Imana. Ahandi Pawulo yarandikiye ishengero ry'Abaroma ry'Ikorinto mu gice ciwe cya kabiri igice cya gatanu ku murongo wa 17 aravuga ngo noneho ngo abari muri Kristo Yesu ngo baba bacitse. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abacitse icaremwe gisa gute? Haleluya! ngo abacitse icaremwe gisha. Ndakwifuriza kuba muri Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu neza, iyo ahagaze muri Kristo, ahandi ubwo butumwa Yesu yarabuvuze ariko niyigisha abigishwa biwe arababwira ngo nimugume muri jewe, amajambo yanjye abagume muri mwebwe, ngo kandi ico muzosaba cose ngo kizobabera uko nyene. Ahandi Pawulo arandika mu cete yandikiye Abikorinto, Abaroma hano gatoya turashobora kuhasoma ni hagufi, igice c'8 ku murongo wa mbere. Ubugingo bwo muri mpemu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogirande. Abanyabyaha bazocibwa urubanza, kandi abantu bakiriye neza agakiza ubwami bwaturindiriye dukoranije kuzoba abami n'abakiri. Imana irahezagire. Yesu nashimwe. Dukoranije kuzoba abami n'abaherezi, ariko abanyabyaha bazocibwa urubanza, kandi urubanza rw'urupfu rudahera. Amahirwe ugira uyu munsi ndiko mvugana n'umuntu ngaha atarakira agakiza, wakira agakiza bicitwa uyu munsi. Namba wumvira ijwi ryanje ndiko mubwirwa kukubwira nawe nguhinduke kumara gute kugira ngo wicare mwigisha. Mwemu yera ariko arigisha, ariko aradutoza indero, ariko araduhishurira ubwami bw'Imana buri hafi, kunyakugwa kw'ishengero kuri hafi. Agomba kweza umugeni, ariko araroreye nawe utarinjira uze winjire uyu munsi, kandi bicitse uyu munsi wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Mu gitabo cy'ubugingo aho wanditswe, nababwira abantu ni mw'ijuru, ni heza, n'ahantu tuzoba, n'ahantu tutazosubira gupanga amazu. Mbega gupanga amazu muri iyi myaka biragora, mbega kuriha amaruwaye birababaza. Ubundi niwe yambariye ati icoma nkazoshikayo, nkaruhuka amafaranga yo ku kwezi n'amatelefone. Mbega bizokunda nyashika mw'ijuru, mbega zoruhuka. Twese tuzoruhuka. Yesu nahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo duhinduke rwose. Uyu mukozi w'Imana Pawulo yagiye hariya gashengero ku gice cya 8, kandi ngo badabereke ariya ku 31 urukundo rw'Imana ko bimeze bityo. Tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri,
itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Yesu nashimwe. Icyo kibazo kigira gatatu, ninde mbega ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Icyo ni icya kabiri. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aragirane. 3 na 5. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, mbega n'ibyago, cyangwa n'ubuhamwa, cyangwa n'inzara, cyangwa n'ukwambara ubusa, cyangwa n'ukuba mwirinde, cyangwa n'ingota. 3 na 7. Ariko muri ibyo byose turushishwa kugirane kunesha n'uwagizende. 3 na 8. Kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho bwoba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoba cyangwa abafise ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana yacu nishimwe. Abari muri Kristo Yesu, abahinduwe, nta kizodutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Hari ikintu gikorera muri twebwe kiduhindura abasha, tugahindurwa abasha, tukava mu bwiza tuja mu bundi. Ndakwifurije kuva mu bwiza uja mu bundi. Nukumenya neza udakekeranya ko atakizoshobora, naho yoba Shetani ntadutera ubwoba, abadayimoni ntibadutera ubwoba, amajini ntadutera ubwoba, kuko dufise uwadukunze. Ninde gashengero? Ni Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Paulo aravuga uwandikiye igashengero ry'Abaheburayo, twoshobora kuhasoma gatoya kugira ngo tuhamenye tuhatahure. Igice cya 4 ku murongo wa 12. Ngoma ndakwereke ingene dushobora guhinduka tugahindurwa. Ku gice cya 4 ku murongo wa 12 tugomba duhere kuri 11. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari rizende rifise iki? Ijambo ry'Imana ngo rifise iki gashengero? Ngo rifise kandi iki? Ngo buruta ubw'inkota zingana gute? Ngo rikinjira naho rinyirande, ritandukanya iki? Ubugingo n'impemu, rigatanya ingingo n'iki? Ikigira kandi ngo risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukabirane. Urumva ubwo bushobozi? Aha twese nta muntu n'umwe yoshobora kumenya uwo bicaranye ibyo ariko yumviye, naho yoba ari umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe, ntawomenya ibyo ariko yumviye. Mugabo kandi ariko yumviye sibyo abantu b'Imana, ariko ntawomenya ibyo umuntu yumviye. Hari ibyo umuntu yiyumvira bibi, hari ibyo umuntu agabira gukora bibi. Ndagufitiye iganuke mwemwera ngo uyu munsi ureke ijambo ry'Imana ryinjire muri wewe,
Yesu arakuroreye ngo gifise ubushobozi nakabona ikintu gifise ubushobozi. Ijambo ry'Imana n'umuriro n'inkota ikarishe irinjira mu muntu, ntawihagarika. Nawe w'umupolisi yovuga ngo halt, oya, mugabo inkota irinjira ngo kugeza aho itandukanya ubugingo n'ibwemu, igashira kimwe hariya ikindi hariya. Yesu nashimwe. Umunsi twemera ijambo ry'Imana, umunsi twakira agakiza, twemereye inkota ikarishe, ariryo jambo ry'Imana riratwinjiramwo, riradutandukanya, rirankuramo akabaragwe, rirankuramo ubusambanyi, rirankuramo kubesha, rirankuramo ivyiyumviro bibi bishika hariya. Pawulo aravuga ngo ibya kera birabihise, ngo birabicitse bishasha. Ijambo ry'Imana rica riraduhindura bashasha, hanyuma turonka ubugingo bushasha muri Kristo Yesu. Nagomba ndangiza mbwira umuntu wese ari hano guhindukirira Yesu, aguhindure ubicare mu gisha, ukurikire Yesu, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ukaba waramaze iminsi warabivuyemo by'agakiza, wemerera ijambo ry'Imana risubire rikwinjiremo, rikuremo ibyo byose, uhinduke icyaremwe gisha. Mu ijuru haba impundu n'umunezero n'amashimwe ko hari umuntu yahindukiriye Yesu. Ndakwifurije amajambo y'Imana uyu munsi ko yashira mu ngiro. Imana ibahezagire mwese muyumvise. Amen.